Kuri wa kabiri igenekerezo rya 27 Rusama 2025 ishiramwe tubura riri kumwe n'abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe uburimyi mu ntara ya Gitega bagize urugendo ku mutumba wa Songa muri komine ya Gitega mu ntumbero yo kuraba uko umwimbu w'ibiharage w'abarimyi bashigikirwa n'iryo shirahamwe wifashe. Ni mu ntumbero kandi yo kuraba akarusho abenegihugu bakorana n'umugambi wa tubura mu burimyi baronka. Abanywanyi ba tubura barashima umwimbu baronka kubwinyigisho baronkejwe. Linda ya mediatrice n'umunywanyi w'iryo shirahamwe tubura akaba amenyesha yuko atarenza umwimbu w'ibiro 60 ariko ubu ngo arashobora kwimbura umwimbu uri hagati y'ibiro 150 n'180 kubwizo nyigisho yaronkejwe. Mu bisanzwe ntarinjira muri shirahamwe rya tubura nukuri sinarenze ibiro 50 ndose vyinshi 60 by'ibiharage ariko ubu ndaronka ibiro 108 aho mba ndose bike ndose vyinshi naho nkaronka 200 by'ibiharage kwatera byinshi kandi ugasanga mwibango rimwe dusizemwe imbuto nyinshi bitatu na bitanu tugashiramo ariko muri turenza intete zibiri gusa kandi zitandukanye. Urumva mu bisanzwe hagati y'igiharage n'ikindi ni santimetero 200 hagati y'umurongo n'uwundi ni santimetero 40 kandi mu kubitera turashiramwe amase akwiye tukayora yakwiye hanyuma tukarenza ko angeri yo angeri rero nk'ibi biharage iye binini vy'ibirembegwa turapimisha kayiko tugakoresha kayiko kamwe kanini tugaca dushira hejuru y'umwavu duhejeje dushirako agafu turafuka neza yamase hama tugaca dutandukanya zambuto. Inahazwe Francine nawe nyene arashima kuko iryo shirahamwe tubura ribaha ivyankenerwa vyose bijana n'uburimyi. Akuvuga tubura yatuzanira ibintu vyinshi. Cyambere dushima twege iraduha imbuto ibikoresho ku kadeni twaza tugenda turi habuke buhoro gushika kwisango twahanye twaheza twese kuriya. Baduha amasuka yo kurima nyene marozwari amatelefone amahema yo kuvyanikira ega kera twandika kera no kuri kwimana narandikira igikwembe canke ikirago kibu ariko budafise ihema vy'ukuri niho kuri kuri yararaza nta kintu wokora. Abanywanyi bahurikiye mu ishirahamwe tubura bahamagarira abandi bene gihugu gukora nkabo ndetse ngo bizavyaranatangweho kenshi abataratahura baza kubigirako. Urako nabo bojijuka bagatera kijambere burya birafasha. Bwa mbere wunguka imbuto ubwa kabiri ubutera bike ukimbura byinshi umwimbu nuwi wacu. Uyu mwigisha ntagaruka kubidutorera oya aratwigisha hama tukagenda tugakora tukimbura twirira nitunamu kwigisha ngirango bibera no kuri tera. Urumva dukurikije umugambi wo gutera kijambere bakabona indimo zacu ukuntu ziteye igomwe ukuntu zisa abo bataraza nukuza baranaza kuko hariho abaca bavyigana bacavuga ati reka twigane dukore kujya. Marini Ndemera umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega ajeje intwaro n'ubutunzi nawe arashimira ishirahamwe tubura kuko ryashimye gukorana n'intwaro neza kuko vyinshi bagenda bari kumwe bagakosorana. Iryo shirahamwe rero ngo riritayeho uburimyi kuko ari bwo soko y'iterambere kuko umwimbu wifashe neza ibintu bigenda neza. Marini Ndemera avuga ko iterambere nyakuri rihera mu ngo kuko ingo zimerewe neza ibintu bigenda neza. Kumva ko umuntu atera ibiro 6 akimbura ibiro birenga 105 igitangaza gose. None rero dushishikara dushimira ishirahamwe tubura dusanzwe dukorana byinshi turabakengurukira cyane ko mutavyigumizamwe mutihereranya mugashima ko mukorana n'intwaro. Novuga ko ari naco gituma ishirahamwe rigeze aho rigeze kuko hari amashirahamwe menshi yagiye araza ntitumenye icakora ntitumenye naho yaciye usubiyeyo tumenye uti mbega
haciye ishyirahamwe nde ryakoze iki mugabo mwebwe biraboneka cyane. Turashima ko mukorana n'abahinga, nk'ubu murumvise ko n'uyu mupfasoni apfutse ubuhinga bwinshi, kuko iterambere nyakuri rihera hasi, rihera mu ngo mu bene gihugu. Mu rugo rero baraye bahaze, ingo ziraye zihaze, ingo zimerewe neza, iterambere riba ryashwaye igihugu cyose, kuko murazi yuko mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Urabona ingene bano bapfasoni basa neza cyane, biraboneka ko mudashonje, biraboneka ko n'abana nabonye ngaha bariko barakina ngaha ntibashonje, biraboneka yuko umwimbu wifashe neza. Iyo umwimbu wifashe neza rero abantu baba basa neza. Yahamagariye abamaze kuja mu mugambi kuja kwigisha abandi. Genda rero mu babanyi, abo bose bataravyumva mubibumvishe. Murabona ubu ibihe tugezemwo nuko twotera imbere icarimwe. Manindemera ahamagarira kandi abanywanyi kuziganya neza umwimbu baronka, ndetse bongera banagwiza n'imbuto kugira ngo ntibazoze baraja kuzera inze izo mbuto. Ikindi yasavye uwo mugambi tubura ngo nuko bokwagura ibikorwa vyabo gakwira ku mitumba yose kugira ngo umwimbu ushishikare kwiyongera. Rero twe tubandanya twisabira, tubandanya dusaba mudushikirire hariya uti bifuza ko umugambi tubura ukwira imitumba yose kugira tugenda aho duciye hose twirata, kuko ubu muramaze kubona yuko aho uciye umwimbu umeze neza, bacavuga ngo ibintu byatubura.